Landry yagize Kiriku mu Rwanda show Kiriku yarimwo mu Rwanda birangiye abafana biwe bansa karenganyo ahejeje kugirirwa baterana ingumu ahejeje kugirirwa baterana ingumu n'abafana babandi baririmvyi baho bonye n'abafana abanyarwanda mu bafana b'abanyarwanda baransa ko karenganyo baravyiboneye ko arakarenganyo nabo baravyanka Kiriku yakorewe urumva Landry asubira ati bamaze kumukupira ujya muziki urabona yuko yabanza kwanza arahagarara ariko acasubira kandi kuvugisha abafana anabatambisha ngo n'ubutware yakoresheje kandi ya message iri no mu majambo y'indirimbo bamenyereye abo bihwabira bagende buhoro hano haranyerera abarundi n'igihugu cyacu cy'u Burundi turanyerera nibehe ibintu bitatu wovuga bahoye Kiriku Kiriku icyo bamuhoye icambere ni hit afise kandi nabujya butware bwiwe n'ubutora afise no kuba ari incabwenge uribuka interview Kiriku yakoreye mu Rwanda nyinshi zitandukanye agishika uza amajambo yagiye arakoresha yagiye abemeza amajambo acumita mu mutima yagiye abemeza babwira nubwo indirimbo zanyu tuzifana tuzikunda ariko sha ntimukivuzwa iwacu nabatireka tugira iki tukuzimye tugukorera kandi Yes, bakunzi ba Yagatech TV, uyu ni Mr Vibe azananye n'uwo bita Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Welcome to our professional game. Yes. Hamagara mugenzawe mwicarane mufata agatelefone murabe ico bita exclusive interview, exclusive news. Basaza mubonye duhagurutse tuje mu busesanguzi haba hari ikintu kidasanzwe gikomeye cyane kiriko kiravibinga hirya no hino. Yes, atari ku butaka bw'u Burundi gusa ahubwo ari ubutaka bw'iki bwose nzima ku isi nzima n'amakuru ya Kiriku akili mwenyewe bad man. Twari twicaye rero na mugenzi wanje burya turaharira tuvuze ati rero uru rubanza ntago tumara reka turujane imbere y'abakunzi bacu nkuko muri ko murakurikirana ngaho ku ma video Kiriku aheruka kuja mu Rwanda canke ni yakiri ntituza amakuru ariko yaba yagarutse twobimenya aracari mu Rwanda utiro twako tuyaga ibikino no mugenzi wanje urako ya performance ni dimanche ejo ya hirya ejo ariko aravuga ariko ashikiriwe hahejeje abandi bantu guperforminga urabona yuko agezweho wewe ivyuma vyarapfuye yego sasa rero bakunzi ba Gateki twagoma mugira iki mudutature jewe ndiko mvuga ngo ivyuma gupfa vyari bisanzwe ariko umujama wanje Gucci avuze ati ivyo sivyo nta vyuma vyapfuye kabisa baramusubiye nibindi none ga Gucci tutaraja ko ivyuma ntiwemere ko bishobora gupfa imbere ya vyose kwanza reka mbanze nshimire abakunzi ba Yagatech TV nongera kandi nshimira abafana muri rusangi bari baje gushigikira Kiriku akili muri kijya giteramo cyari ko kibera hajya mu gihugu kibanye cyo mu Rwanda. Yes, kuko kwanza niteka ridasanzwe kuba Kiriku yashimye kwishikira kwanza muri kijya kibanza kuko ni numu hitmaker dusanzwe dufise kandi ni numu star akomeye cyane uburundi bwishimye kandi umupatriote cyane urana ko yari yambaye n'umupira w'idrapo ry'igihugu hiyo naho urabona ko yagomba wambare sinzi ko bibona hiyo turashika kuko ni umupira yawambaye ako kantu mubona aho kantu mubona mu ntango yari yambaye gute iyo ni message bujarake yari karatanga ku bantu bafise ubwenge kandi batahura patriot y'umuntu
ukungene umuntu ashobora gushikiriza ukuntu yicecekeye ariko nanje ndaza kugira ico ndabivuga ko bro urumva nyene nakantu nyene ugerageje kuraba urabona yuko kari akantu k'ubwenge yesa sasa abantu abafana kwanza muri rusange bari bishikiye muri kijya giteramo urabona yuko kwanza bari bafise inyota idasanzwe ko ni gihangange nka Kiriku Akili Badman bazi yuko kwanza ni n'umuhitmaker ariko aranajugumiza mu Rwanda kwanza si no mu Rwanda honyene Africa indirimbo yiwe aha nihe ikirabica bigacika sasa ibiriko biramuvugwako canke ibiriko biragaragara kuri Kiriku yakubise ahababaza ahababaza gute yaragiye mu gapinze none sagapinze ariko gerageje kuraba ivyo abanyarwanda bamukoreye sijya mbere bibaye abanyarwanda bamukoreye canke ivyuma vyamukoreye ivyo vyuma vyariko bikoreshwa nabande n'abanyarwanda Kiriku yarafise umu DJ yagiye ajana wapi ivyuma bandanya naje nagutora bro ivyuma vyako bikoreshwa n'abanyarwanda yes ivyo baraye bamukoreye sijya mbere babimukoreye bibaye muribuka cya giteramo cyagiye Double J baramuzimirije umuziki bro ariko araririmba rukuranyumva ubu naho kubera babonye uribuka interview Kiriku yakoreye mu Rwanda nyinshi zitandukanye agishika uza amajambo yagiye arakoresha yagiye abemeza amajambo acumita mu mutima yagiye abemeza babwira nubwo indirimbo zanyu tuzifana tuzikunda ariko sha ntimukivuzwa iwacu nabatireka tugira iki tukuzimye tugukorera akantu tugukorera akantu mugabo rero ivyo bakora vyose barihenda ivyo bakora vyose barihenda kabisa ego turabandanye ivyo bakora vyose barihenda kuko ugerageje kuraba Kiriku kuri level afise muri iki gihe kijya si kintu bo mukorera Kiriku kugira ngo bashake ngo gupinzanya nawe ngo ushaka ngo gukorera izina giwe oya biragoye sana kubera iki bitokunda Kiriku ni umustar kandi nubwo ushaka gukora akantu kabi kuri Kiriku umenye yuko abamukurikirana hafi cyangwa abakunda umuziki wiwe muri rusange ubwo nyene baca bakuzana baca banakwataka fast nka twebwe kwanza nk'abamenyesha makuru nitwo kwemera yuko ibintu nkabiga bishikire wari we wese turekanye na Kiriku byo shikira no wari we wese ariko tukiraho Avin Kiriku ntiturashikira irya message wavuze Kiriku bino bintu bikimubako hari uwo karafata video telefone arayimwaka bivuze iki nkuko ngene imbuga zibivuga nkuko ngene kandi bagiye barabishikiriza hose hirya no hino ku mbuga zitandukanye ngerageje no kuraba post ya yumwe mu menyesha makuru ariwe Landry Promoter hari uwari karafata ama video image Landry Promoter ya postinze avuga reka ndabereke post ya Landry kandabereke post ya Landry ko numuntu kuvuga yuko amakuru yamushikiriye Landry yagize Kiriku mu Rwanda show Kiriku yarimwo mu Rwanda birangiye abafana biwe bansa akarenganyo ahejeje kugirirwa baterana ingumu ahejeje kugirirwa baterana ingumu n'abafana babandi baririmvyi baho bonye n'abafana abanyarwanda mu bafana b'abanyarwanda baransa ko karenganyo baravyiboneye ko arakarenganyo nabo baravyanka Kiriku yakorewe urumva Landry asubira ati Kiriku amaze kubona ivyo umujournaliste yari karafata ayo masanamu umujournaliste wahe w'umunyarwanda yagafata ayo masanamu yamwase telefone
mbese hazamo na ribu. Mumenye ko Kiriku ari ribu ni iki? Ribu ni nka documentation kuko hari abantu batavyumva. Urwego rujejwe umutekano hariya mu Rwanda. Kiriku ni umusuperstar akakanya abantu bacu b'u Rwanda. Mwansa akarenganyo mumwubahwe, mwansa akarenganyo mumwubahwe iwacu mu Burundi. Nta njyajya dutunga dushavuye bavyerekana. Mwagize Imana igengi ikwiye ntiyinjiye mw'ico gihugu kuko twabereka urugezo dukunda umuziki wacu n'abanyamuzika bacu. Mbega iyo nzigo ni yiki? Ariko bro ana macambo yakoresheje kumenga arakomeye. Yes. Bukuru numa ndakubwiye ako nakarenganyo yakorewe. Landry Promoter kuvuga ayo majambo yuko umuntu ashavuye w'umurundi avyerekana. Kiriku akaba yatse telefone uwo muntu yari karakamera. Ayo majambo bisaniye hehe bro? Numva yuko ibintu Kiriku mwebwe muri ko murabikaza yabifashe ibisanzwe. Abifata ibisanzwe gutora telefone kugira amakuru ntagere kuri no kuvuga yuko atavyigumijemo gufata Kiriku kwaka ijya telefone. Ikintu yanse muri rusange yanse yuko baja kumugirane kumupublia gupublia bandika ko ibindi bintu mukono ni izina ryande rya Kiriku. Kuko nta kuntu wewe ufata video y'amabi ariko arakorerwa aho hantu. Urumva kuko izi mbuga ariho benshi bazikoresha mu gucafuza umuntu n'abandi bazikoresha mu iterambere ry'ikintu. Kuko uranyumvaga vibe. Sasa bobo uwaruka afata ijya video ntitwizere yuko yashaka ngo ayipostinge muri vyiza. Oya. Yerekane yuko Kiriku yamaramaye. Ndiko ndagutora musaza. Kandi mumenye yuko sugambere Kiriku aserereye mu biteramo vya Kigali. Wapi bro? Sigambere. Ego. Tukiri ngaho Kiriku hari abamwanditse ko commentaire izina ziriye. Kuri EFA sinzi no TV tuteretre uno munyarwanda hariho comment ubona yuko yanditse asigura yuko ibi bintu naho bariko baramwagiriza atari vyo na gato. Ibintu ariko baragiriza abanyarwanda yuko atari vyo na gato. Iyo commentaire nuko ikirancika ariko ngoma ndayibasomere muca mwumva yuko abanyarwanda naho turiko turababwivugira ico kintu yuko ataruhara babifisemo. Mbega wowe niko bibona? Vibe umaze kuvuga uko uribuka igihe Double J bamo DJ Phil Peter bamukupiye indirimbo uza amajambo yashikirije nyuma yo kubona ko biteje ikibazo. Phil Peter yasobanuye ko Double J yagiye kuri stage atatanze indirimbo aza kuririmba hanyuma bikaja kumusaba ko borinda ngo kuyirondera kuri internet. None twovuga ko na Kiriku indirimbo yiwe aha nihe nayo bari bafise. Comment siko amubwiye nayo bari bafise. Ivyuma vyonyere vyatanguye bivuga nabi bisamirana nabi. Umuziki usohoka nabi. Reka turabe ya comment. Abarundi bamwe ibintu byose mwumva ko babanga. None ibyuma gupfa murumva ari gitangaza. Ikingenzi nuko abafana bamwishimiye. Ikindi kandi mutwibeshaho twe dukunda umuziki mwiza tutitayeho waturutse. Kuko tubaye nkamwe nta ndundi twakongera kumva.
ariko arekana agize iki arenza ko tubaye nkamwe nta ndundi twakongera kumva n'iki nacyo kivuga kwiye kuki uwo muziki ivyuma bifa hageze abarundi hageze kiri kuko aririmba indirimbo hani none si ibintu bishobora gushika indirimbo zose akaziririmba neza akagera ku indirimbo hani ivyuma bikaca bivuga nabi oya nyishura vibe ivyuma bikaca bivuga nabi oya gusa ukungene je nagerageje kubiraba canke kuvyumviriza hirya no hino biraboneka yuko gusa Kiriku yuko yabakomye ya nibehe ibintu bitatu wovuga bahoye Kiriku Kiriku ico bamuhoye icambere ni hit afise kandi naburya butware bwiwe n'ubutora afise no kuba ari incabwenge bamaze kumukupira ujya muziki urabona yuko yabanza kwanza arahagarara ariko acasubira kandi kuvugisha abafana anabatambisha ubwo n'ubutware yakoresheje tugana ku musozi uri kuravuga ku butware ego hari ikintu cy'umupira wavuze naco ni gihe kiri kwambara ujya mupira hari idarapo hariko amabara y'idarapo y'u Burundi none ico ni gitangaza kwambara idarapo ry'igihugu cyawe uza kantu hagiye ashatse kukwerekana siho narindi ariko ijya ni message idasanzwe cyane yahaye abanyarwanda ego kandi ijya message iri no mu majambo y'indirimbo bamenyereye abo bihwabira bagende buhoro hano haranyerera bagende buke hano abarundi n'igihugu cyacu cy'u Burundi turanyerera none ujya mupira Kiriku ubona yari awambaye acinjira kuri stage barako barabona niyo video ariko mu nyuma acabaha message nta n'umusi numwe nobona habaye akarenganyo ku muntu wari we wese zina murundi wese ngo ndavyigumizemo bo bafata yuko ko ari bo bazi gukoresha zino mbuga ariko ntibiyumvire yuko natwe abadasinzira duhari kandi duhaguruka ushatse guhungabanya natwe